guys birababaje nko gutiza telefone umuntu ugasanga ama message yose yawe mwandikaniye n'abantu yayafuse cyangwa se ugasanga aya ma calls aya ma appel asanzwe mwagiye muraganira n'abantu bajya abantu baguhamagaye harabona ama nimero usanga utigize usavinga nko kuri email nkize ukasanga uwo muntu yazifuse. Okay, mu kigo cyo no munsi ndakozaniye ngira shaka kugarukana izi text messages zose umuntu aba yarafuse muri telefone yiwe cyangwa se uba warafuse muri telefone yawe cyangwa se ajya ma calls ajya ma appel asanzwe yose umuntu aba yarafuse. Ndasubiyemo si messages za WhatsApp no ni messages zisanzwe n'ama calls asanzwe umuntu aba yaragufutiye ko. Okay, twagiye kucigwa nyezina nta kubicisha amajambo uraza kuja muri Play Store yawe hanyuma uca wandika bino bintu ngiye kukubwira kano ka application kabidufashamo nakanya gatoyi cyane. Uraza kuja muri Play Store yawe hama ujana nyine muri recherche uciduka hano handitse search wandike SMS backup and restore SMS backup and restore hanyuma uce urashesha nk'uko aha baza kukuzana utu SMS backup twinshi ariko uza gukoresha aka ka kabiri aka uce ukinstall muri telefone yawe nk'uko hanyuma uraza kurindira niba ufite connection ikwiye biratwara akanya gatoyi cyane cenda kwereka uko bikorwa n'ingene bigenda. Twahejeje ucugira open tuza kukugurura rero nk'uko hanyuma turindire tugeze hano tugira kuri get started aha hepfo hanyuma tuza gufyonda allow tonge dufyonde allow kandi kugira tuyihe uburenganzira bwo gukoresha backup hama allow again. Okay guys, hanyuma dushyize hano murabona tugeze ahantu handitse ngo set up backup. Okay, murabona batwese message 2257 twafuse tutigeze dukora backup dufise na appel 592 tutigeze dukora backup cyadujana hano handitse set up backup. Alright guys, so tugeze hano rero kuri no table ukuntu bigenda hano bariko baratubwira message yuko ushaka kuzikora backup calls kandi ukazikora backup. Aha ushaka gusanga dufunze nk'uko mu gihe ushaka kugarura ama message yose wafuse muri telefone yawe ucushonda kuri kano kantu ukakugurura mu gihe usanga kugaye hanyuma ushaka kugarura ama appel yose wafuse kuri telefone yawe akakanu nako ucukugurura nk'uko. Okay, iki kintu sinzi ko tugihurizako hanyuma tukiri ngaha nyene bana ngaha uciye kuri advanced options bakweka ko ama message yose. Okay, ibi tuvyihoze nta ngorane cyo dushonda kuri next. Okay guys, tuweze kuri notable rero niho hari ikintu cingenzi hano barakubaza ngo none ama message yawe yose ugomba kugarura ushaka agarukire hehe aza gushikira hehe ni wayagarura kuri Google Drive kuri Dropbox OneDrive cyangwa your phone. Donc ahangenda gusigura rero ahantu naho ingenzi mu gihe ushaka yuko zigarukira kuri your phone jewe nko technicien sinoguhana ko zigarukira kuri telefone kuko mu gihe telefone wawe wayihinduye birumvikana ntivyokunda ko zigaruka mu gihe telefone boyikwiba ariko mu gihe wahisemo Google Drive email buyifise urongera ukiconnecta zikagaruka. Okay, reka twe duhitemo Google Drive. Alright, hanyuma dushitse hano baca bakubwira ngo duhitemo aha ucibona hano handitse login kuko urazi ko Google Drive ikorana na email cyo dushonda kuri login hanyuma dushonda hano handitse okay guys bacha baduha ama email rero menshi atandukanye twebwe turaza guhitamo email tukoresha ngo jewe reka mpitemo email iyi imwe nshonda kuri okay hanyuma bacha bansaba yuko nja kwiconnecta. Yes, ndaza kuza hano hepfo fyonde continue aha authenticate completely successfully byakunze. Alright, byakunze email namaze kwishiramo ni connect. So ikintu cyarere ngaha nshanza hano hepfo handitse save nkaca kuri save hanyuma rero nkaca mbandanya next. Baca bambaza rero ngaha naho ngo schedule recurring backups. Donc bambaliye ngo nimpitemo nijyali izo message zoza ziragaruka giheki sangahe ryari inyuma y'igihe kingana gute cyo ngaha no hanura ko muhitamo ku munsi kuko urumva nyene iyo ukoze backup ku munsi naho birafasha cyane. Okay, cyonda ku munsi cyonda backup now. Alright guys, murabona iriko irakora backup. Okay,
ama apel yahejeje ubu nahigiye ku ma message yose nari narafuse muri no telefone. Urabona iri kirakora backup. Okay guys, aburya twahejeje. Reka ndabereke rero kugira ngo tubone neza ko ivyo twakoze ari byo. Reka tugende dufute ama message yose dufise muri telefone yacu. Tugende dufute ama message yose dufise muri telefone yacu. Message yose dufise muri telefone yacu tuyafute. Nkuko tugiye rero kuraba ingene izi message dufuse twozigarukana, turabe yuko ivyo twakoze ari byo. Cyo tuza ngaha kuri SMS backup, cyo twinjirayo nkuko. Hanyuma tumaze kwinjirayo nkuko tuza guca tuza ngaha akaturongo dutatu dufyondeye nkuko. Hanyuma murabona hano handitse restore. Ndabereka uraza kuza ngaha muri ufyonde hano kuri restore, ucimanuka no hepfo ucifyonda restore, hanyuma ufyonde okay. Hanyuma tuza guca duhitamo ngaha SMS backup and restore, duhitamo ko ziza gushikira kuri ya application yacu. Ucicana hano handitse setup as default nkuko. Okay, murabona za message zose duheje gufuta iri kirazigarukana. Yes, ubu nyene iri kiragarukana mapere. Murabibona n'ama message yose iciyagarukana. Murabibona message rero twari dufuse zose iri kirazigarukana guys, iri kirazigarukana. Message zose twari tukafuse iri kirazigarukana. Okay, katurindire ndabibereke neza tugende tubibonye. Okay guys. Okay, tugende tubibonye. Ni ibintu byoroshe cyane. Hanyuma ndagusabe ufate no munota umwe ufyonde subscribe hano nyene kuri channel ya YouTube. Hanyuma video nimba yibonye kuri Facebook, fyonda follow, uheje gufyonda follow cyangwa se suivre. Ushinyaruka muri YouTube channel yitwa New Life Studio Bwe News. Hanyuma utwihere like na subscribe guys. Wokoze cyane, ubudufashije. Okay, wandika no muri commentaire kindi kigo wifuza ko tugukorera. Wifuza kugura konti ya 1xbet naho nukoresha code promo mu ndome nkuru Sakabaganwa. Yes, reka turindire nyene ko iheza ino backup. Anigeza kuri 99%. Sawa. Hama uhejeje ngaha ucufyonda nyene close. Hanyuma ukacufyonda kano kajambo nkuko kugira okay. Uhejeje ibi uca wigarukira muri application yawe ya message. Murabona ko ata message ni imwe iriyo. Urabona ko ama message yose twayafuse. Okay, ama message yose ndibaza murabibona neza yuko twayafuse, nta message ni imwe iriyo. None ni gute twayagarukana? Cha tuza tugafyonda ngaha nkuko, kaja dufyonda ngaha nkuko, kaja dufyonda set as default. Guys, ndibaza murabona ama message yose twari twafuse, murabona yuko aciye agaruka. Okay, ni ikishiko cy'ubwenge rero nabateguriye. Ndibaza murabona yuko ari ikishiko gisa neza cyane, kimeze neza. Nawe wifuza kudushigikira no gukanda like na subscribe hejuru kuri YouTube. Thank you for watching this interesting video. If you wanna register in 1xbet, use promo code in capital letters Sakabaganwa. And when you wanna register in with stars, please register with special promo code Tumuge in capital letters. Thank you.